nta bwoba ubu nta kugugumwa. Mwibwirizwa shingiro rishasha kandi riratunganya neza ingene abenegihugu tuzotunganirizwa mu iterambere. Nababwiye yuko intwaro inzego nshingwabikorwa z'igihugu zizokora neza umutima uri mu nda badutunganirize bashiye mu ngiro imigambi twatoye. Ubu mwibwirizwa shingiro rishasha babarongozi babomekerano ntibazosubira kuronka ikibanza. Abarongozi babomekerano ni babandi bagwanya leta bayirimwo, abo ntibazosubira kuronka ikibanza. Kugira ngo haza abarongozi baje gushira mu ngiro imigambi abenegihugu batoye. Ibwirizwa shingiro rishasha riraha uburenganzira intwari zose, inkerebutsi, yuko bashobora kuja mu nzego zitunganya imigambi abenegihugu batoye. Ibwirizwa shingiro rishasha kugira ngo imigambi itere imbere nuko haza inkerebutsi. Izo nkerebutsi nazo zikaba ziri mu migambwe inyuranye, zikaba zitari no mu migambwe, zikaba ziri no mu mashirahamwe adahanira ivyicaro vya politiki. Inkerebutsi ahiri hose umukuru w'igihugu azoba afise uburenganzira bwo kuzizana zigatunganiriza abenegihugu mu migambi y'iterambere. Mugabo intovyi abaza gutoba nta kibanza bafise. Twarabibonye intovyi abaribo. Intovyi batumwa n'abakoroni kuza gusambura igihugu. Abakoroni baramaze kubacikisha ibijuju, kuko kugwanya leta uyirimwo ntaho bitaniye n'ugutema ishami ku giti wicayeko. Ubwo buba ari ubujuju, kandi turamaze kubona abarundi b'abahemu bagira ivyo nyene. Mu migambi ya leta kandi murumva yuko komine izoba ifise ubushobozi bukwiye kugira ngo itunganirize abenegihugu, twese dutunganirwe. Twemweje ibwirizwa shingiro rishasha hariho akabirya kaba kaje Uburundi busubira kunaguka, tugasubira ku mico n'imigenzo yacu ya kera. Mu mico y'ikirundi igihugu gisanzwe cubakirwa gihera mu miryango, gihera haziko. Umwana akuze atazi umuryango ntazomenya n'igihugu ico arico. Ubu tugiye gutangura kuba mu Burundi bushasha, aho bwubakwa buciye ku muzi, ku muryango. Mu migenzo y'ikirundi kuva kera na rindi inzego zarubahwa, inzego cari igiti kiturirwa. Mwibwirizwa shingiro rishasha zirakingira inzego z'igihugu, rirakingira inzego z'igihugu. Inzego z'umutekano ni inzego zitegamiye umuntu n'umwe. Nico gituma tuzoba tugarutse ku karanga kacu ka kera, aho umurongozi ari igiti kiturirwa. Nari nababwiye ko abakoroni ari bo bazanye uwo muco mubi wo kwica abarongozi, igihe baza bagashaka guhera ku mwami Mwezi Gisabo. Ubu rero tujya twigarukire ku karanga kacu, aho kera mubona Uburundi bwari bwubakiye ku Mana. Ntihagire uzobahenda, abarundi bamye bemera Imana. Nico gituma no mu civugo abarundi bavuga bati Imana, umwami, Uburundi. Imana, ubutegetsi, igihugu cacu. Arico gituma mu ruririmbo ruhagize igihugu cacu tubivuga neza uti Imana yakuduhaye ikudutungire. Abantu bavuga oya kuri iyo ngingo murabatera ivyatsi kandi mubace kure, kuko n'amashetani. None batemeye Imana bemera iki? Abo murabaca kure ni babandi bashaka kuzanira amazimwe Uburundi. Igituma Uburundi bwaciye mu maguma atagira uko avugwa, abakoroni babaje kudukura kuri uwo mugenzo mwiza wo gushira Imana imbere. Hanyuma Imana turayigiza inyuma, amagume nayo baratwubarayeko.
nico gituma rero ubu ari ukugaruka ku muco wacu wa kera, twumve yuko Imana ariyo irongora abategetsi. Nico gituma rero abategetsi bo ku nzego z'igihugu bazobanza kurahira bagize icabona Imana, bakaba bafise igitabo c'ijambo ry'Imana. Mwibwirizwa shingiro rishasha rero ntihagire uzobahenda. Ibwirizwa shingiro rishasha rituzaniye amahoro mu gihugu cyacu. Nimurabi y'abayisilamu bariko barasenga, abakatolika, abaprotestani bose bariko bamaza Imana. Murabona yuko mu Burundi Imana iguma itwumvira. Reka rero muri ayo masezerano kujya twabiganiriye dushireko igikumu ku itariki 17, dushireko igikumu twemeza yuko Imana tuyigize icabona. Gutora ibwirizwa shingiro rishasha nukomeza urunani mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Uburundi ntibugira umuhora ubushikana kw'ibahari, ariko kubera ibihugu bigenzi vyaradushize mu muryango wavyo kugira ngo tworoherwe mu gushika kw'ibahari. Hari vyinshi rero ubu tukorana. Murabona nk'igihugu ca Tanzania na Kenya n'ivyo bihugu bishika kw'ibahari, turi mu muryango umwe natwe tuba dushitse. Mugaro nagira ndababwire, Uburundi bwahora butera akajagari muri uwo muryango. Hageze ko dutunganya imigambi ntitwahuza amezi. Twebwe twatunganya imigambi mu kwa mbere igihe tuba tutunganya amahera azokora mu mwaka, tukabitunganya mu kwezi kwa mbere, nabo bakabitunganya mu kwezi kwa gatandatu. Iyumvira ibihugu byose turi kumwe bakabitunganya mu kwezi kwa gatandatu, natwe twaramaze gucererwa tukazorindira ukundi kwezi kwa mbere. Twari twabateye akajagari rero. Nico gituma uno musi gutora ibwirizwa shingiro rishasha turakuya ko kajagari. Aho kajagari gahere, hanyuma twiyumve mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Gutora ibwirizwa shingiro rishasha nukubariza agateka kazi na muntu kurusha, kuko ibwirizwa shingiro rishasha ryadutegeka kwihanganiranira, rikatubuza gukumirana. Abarundi barangana imbere y'amategeko kandi bose bategereza gukingirwa ku rugero rungana. Ibwirizwa shingiro rishasha ryubahiriza ukwishana no kwizana ku Murundi wese, rirubahiriza ubudasa mu madini, mu moko, mu bitsina, mu vyiyumviro. Nico gituma nababwiye ko riha ikibanza n'imigambwe mito mito izobifise ikibanza mu ntwaro bucikurikira ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro ryacu rero nibwirizwa yishura ku bibazo byose twibajije. Nico gituma izo ngingo zose abagumya bagatuziciye hirya no hino, umugambwe CNDD-FDD urasubiye kwemeza icese kwizo ngingo zose ziri mu ibwirizwa shingiro rishasha tuzemeza ataguhiga imanga. No kuvuga yuko ibwirizwa shingiro rishasha ni ego. Ibwirizwa shingiro rishasha ni ego. Igikumu ni hehe? Mushire hehe? Igikumu uzobanza kugishira mu irangi, hanyuma ucugitera mu kadirisha imbere y'ibara ryera. Aho uzobuhejeje gushira igikumu ku masezerano yavuye mu biganiro Abarundi twebwe nyene twigiriye atanumwe akumiriwe ngaha mu gihugu hagati. Samasezerano y'amasumano, samasezerano aje kutwihomekako, n'amasezerano twebwe nyene twitunganirije.